Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ndabaramukije abantu bariko barankurikirana tubandanya twiga ariko no munsi ngomba hari ikintu imaze iminsi mbona kitari kirorohereza abantu ikintu cyo kumenya ninjira ryari isoko nihe ko nyine baze ya sinyare bampaye mbega iyi coin noba nkiyikora canke noheba kuyikora. Hanyuma nibaze yuko umuntu aramenya setting neza na video ya YouTube y'ejo yavyerekanye neza ingene basettinga sinyare twaravyize dufise n'amasinyare n'ama video ya setting kandi n'ikindi niyo tuba turakora wobaza kugira tushobore kwishura aho tumva ko musaba bigatuma uriko urakora bikorohera gutahura kwisubiga cane kwitahura cane nuko rero turabire hamwe ukuntu baguhaye sinyare wovuga uti sinyare ndayikore canke sindayikore baguhaye initial buy price batayiguhaye hose ukavuga uti iyi noyikora canke sinayikora yandengana canke ntiyandengana komsa tubanahane twese ubumenyi. Turabire hamwe tuje muri Binance tuje muri group ahatanzwe ca sinyare turabire hamwe ukuntu ushobora kubona dufate nk'akarorero nk'iyi sinyare iyi sinyare baduhaye murabona batubwiye ngo ni sky okay first buying amount 5 to 10%. Aba bagumye ku mutaye ukoresha ko ukoresha umutaye mutoya wowe ushobora kwa estima ivanye n'umutaye ufise ingene ungana hanyuma ugashita ngaha initial buying price ni kugira igiciro ugomba ukore mbega ikoin ugomba ukore woyikora canke ntiwoyikora ivanye n'ikintu baba baritse ngaha ico basize ngaha rero kirahambaye bavuze initial buy ni price bakavuga ngo current price bakubwiye ngo winjirire aho iyo coin igeze uwo mwanya winjirire aho iyo coin igeze buri uwo mwanya nyene bakubwira mbega uwo mwanya iyo coin igezeko wewe ni ugiye gukorera ko niyo mpamvu tuvuga tuti iyo ubonye coin yanditseko uko current price bisigura yuko utorenda 5 minutes utarayikora 5 minutes utarayikora okay ariko wa wundi asanzwe amenyereye kukurikirana neza coin arashobora wewe kuyikora umwanya wari wose abizi mugabo ukiri umushasha umenye ko 5 minutes yaguheranye baguhaye current price ucumenya yuko ubanza ukayerekeye coin cyane ukabaza muri group ya team ya visionary team okay mbega ubikorera hehe uza ngaha muri RYARI okay tuza kuza ngaha kuri future hamugahitamo coin baguhaye gukora nk'akarero ngaha sky batuyeko dukora sky nza ngaha kuri futures nkaza ngaha nkafyonda muri sky muri recherche okay nkarondera sky nkafyonda kuri all nkajira muri search ngaha handikamo sky okay ngiyi yamaze kuza ngaha sky okay yaje rero ndayifyondamo sivyo ndayifyondamo nta kindi okay sky mwese murayibona ngiyi sky okay nukuvuga iyi ni pourcentage igeze ko iriko iramanuka sivyo nk'akarorero bariko bayikora nko muri short umuntu yahereye muri mwenze igeze muri mweseze nukuvuga yamanutse iriko iramanuka hanyuma ikintu cyo mubona ngaha 0,04938 izo ni price rero nico giciro ushobora kwinjirako
ushobora kuvuga ati okay bikoye ndayinjiriye ku giciro nimba bamwe nkore short niyo yamanuka ikaza ngaha hari ihereza hano ubu hari 39 hereza hano imihindagura ufite igakoroka igasubira munsi yaho y'iki giciro igeze ko winjiriye kwiki ushobora kukuraja mu nyungu sivyo igiye hejuru y'iki giharuro kandi mwavuze ngo mukore short bisigwa ko uri kuronka inyungu kiramanuka yiteye iduga ahubwo ugiye mu twita floating loss ugiye mu byo bita kurindira kugira ko isubire ihindukire ibone kuzana inyungu okay uwo rero ngo current price iyo 5 minute itarahera uwashaka kwinjira isoko ukabusha winjira kuri igiciro nyine bigezeko umugabo 5 minute yamaze guhera wowe tubanza karindira ukwanza kwaza wayitanze cyane naho ukaba ufise ubumenyi cyane naho kwanza karindira ugakora indi sinyale ije hanyuma iyo ushaka gukora sinyale urateza kubura umuntu uri hafi ukaza kwita kude muri groupe ya VIP niyo mpamvu nsaba yuko groupe ya VIP kenshi iba epingere ikaza vayizindi kujya naho ugwa telefone wishikirako utonde uti hariho message cyane nta message iri ikindi ni kumenya kuri groupe ya VIP ari groupe icamo ama information menshi ama information kandi akenewe kandi ari important bigusaba yuko uyikikirana cyane onye message irimo ni byiza kwiraba kandi kwigira nkuko bayiguhaye ni box sawa ndayishonze ngo rero ngo ndayikora bampaye iki kishana ngaha nkaza ngaha kuri create maze niyo mahita yo gukora signal I understand nkayifyondamo hama nkaza ngaha kuri trade setting nkaza ngaha batubwiye gutatu ngo dukoresha cyangwa long ngo turabe signal ngene ivuga batubwiye ngo dukore short okay short cyenda ngaha nashonda short nashonda muri short hanyuma nkaza ngaha trade settings okay nkaza ngaha muri manual create sinufashonze nkaza ngaha kuri sky ngaha face by amount nashonda rero mfise usanga mu nkoje mutaye wangana cyane ngaha ni mutaye wasuzana ikata wasupoze ko nshobora kuba sasa nkana okay ndashaka kuba nshobora ikata mfise sasa nkana ku balance nashonda ngaha muri pièce nka register ivaye n'umutengo mbokoresha hana ngaha atweze mu mitwasa kugaturo nk'isosana ikata ushaka muri 5 saguro nk'ayarenga ivaye n'umutengo mbokoresha okay hanyuma gahita ngaha kuri enable opening double ni imagine call izibuto kwana ko zugaye okay hanyuma kaza kuri leverage twavuganye ko 1x ari yoroshe imagine call limit mu gihe ugomba gukoresha umutayi wawe neza okay hama take profit bayitubwiye batwiko ngahe batubwiye take profit batubwiye 2% ngaha muri take profit ngaha ugashamo 2% okay nko gushaka gumiza nyine hari kugira izari inyungu nyaruka nko gushaka kurenza byose izovana n'ingene wewe umaze kumenyera utaramenyera agumiza iyo muayene iriyo umaze kumenyera bukebuka ko shiye wamuhaye utamaze kumenyera cyane ashobora gushishamo 10% akora bafite yakoze ibyiko babona neza ibintu kugenda hama callback 0,1% irakwiye margin configuration 10% irakwiye cyangwa 20 cyangwa 30 cyangwa 40 narabwiye ko ushaka hama time ikaba 1 hama confirmer okay nkaza ngaha muri buying callback 0,01 sawa nkaza ngaha muri advanced settings nkimiza kuri one shot ana kusanga harimo na secret okay nkimiza kuri one shot okay hama gahita save kagera save hama confirm okay mwaje confirm kitanga kuri initial buying price ahare niho gukorera initial buying price prix d'entrée irahambaye nimba bakubwiye current price kugira ngo bamwe signal imeze no munsi current price okay tu vois
Okay. Vous voyez ici, current price. Hein? Juste, ushugira ko ukonfirma. Aha. Ushukonfirma nta kintu kimushiramo. Muga ibyo byose bikora uzi ko ata 5 minutes zirahera bagatanze iyo signal. Ushukonfirma. Hanyuma ukaza ngaha switch on margin call ko wakoze call imwe. Margin call imwe twagize call imwe ucuyugara iyo buto. Kushikira activate. Okay? I understand. Okay? Batoye imiti kita mu isoko. Sawa? Amatahura. Okay. Tubaterere bambwiye yuko first buy amount ari giharo kanaka. Okay. Twavanye yuko iyo babaye current price ushugira confirm. Mugiye baguhaye igiharuro nge turabe asanga ari igiharuro. Aha. Initial buying price bakubwiye ngo winjire kuri 𝙎𝙀𝙆𝙆𝙍 16 okay? Iyo konye yitwa ENA. Okay? Konye yitwa ENA. Nkiri ngaha shija kuraba ENA ntabwo igiharuro ikibambwe ninjirako. Kwiragishikira. Ushaka gusanga nayo 5 minutes yaheze nta kibazo. Mugihe baguha igiharuro winjirako urashobora kwinjira 5 minutes zaheze. Kubera iki? Ushaka gusanga itarahashika iyo coin. Okay? Tugenda kuri ENA. Aha ni bwa ruturu gani turi ko nitwa ENA. Tujya ruturu. Okay. Tuze ngaha kuri future hamwe ko shaka tugire ENA. Okay? Tuze ngaha tugire ENA. ENA. Okay? Akuri all ngiyi ibiciro igeze ko ni 0,14639. Okay? Muko batubwiye ngo twinjire kuri twinjire kuri 0,168. Okay? Muga yoyo igeze kuri 0,146. Okay? 72. Ngaho yahantu murabe neza kandi batubwiye ngo dukore short. Okay? Mbega ngaha ukwaraba iyi coin. Okay, wishonze mucuna neza kuri kafike. Okay? Igeze kuri 0,146. Bakubwiye ngo winjirire kuri 68. Bisigura iki? 56 na 68 ni ikihe gitoya? Ubu bavuze ngo mukore short ni ikihe gitoya? No kuvuga ni iki kintu iriko. Okay? Naha iri. No kuvuga iyo coin bivanye n'ababwiye ngo winjirire. Naho igeze ubu yaca aha yamaze kumanuka. Sivyo? Yamaze kumanuka. Mugabo babwe ngo winjire kuri 68. No kuvuga aho hantu yari kiri hejuru mugo yamanutse kumanuka. No kuvuga cyane yuko ahigeze ubu yamanutse bivanye n'aho bahubwiye winjirira. Bisiba yuko aba bakoze babarose inyungu kubera bavuze ngo bakore short. Mwumvise ahantu kabasha matahura no kuvuga bakubwiye igiharo winjirako. Basace igiharo winjirako kiri hejuru yico ahigeze uno mwanya. Muri utabonye uti izi nyungu niho nta singe miteye bwahere utoshobora kwinjira. Harigazo yayigize ngo baje kwinjira yaduza ari hejuru kugira ikikoroka igaruke ngaha. Muko maze kubona 5 minutes yamaze kugoherana ugasanga iyo coin igihari rigezeko yamanutse ibaye n'abo bavuze ngo winjirire nzohigurinjira abandi bazo bamaze kuronka inyungu bamaze kuvayo. Mwumvise gabasha dusubiremo bakubwiye ngo winjirire kuri 68 0,68
uno moya tubona coin igeze kuri 0,146. Okay, ni ukuvuga iyo coin yamanutse. Mu gihe ubibonye 5 minutes zitarahera bayitanze uzokwinjira, kubera ko azoba yayibonye yuko ijo kuja kwita hejuru yongeye manuke. Okay, ariko 5 minutes zamaze guherana ugasanga iyo coin yawe igeze ku iciro byo hasi yaho wari kuba winjiriye, bisiwe ko yamanutse kandi bavuze ko kora short. Ko yamanutse rero kandi yari short, nta kamaro ko gusubira kwinjira kuko baba bamaze kuva mu isoko, abandi baba bamaze kuronka inyungu, wowe uzucurindira ukora iyindi coin. Ndavyumva twabitahuye ngaho gabasha. Sawa? Twatahuranye nuko reka rero dusezerane kuri iyi video, mvuge ni ico mudatahura muze murabaza basha. Kandi dukunde kwiga gose. Trading ni umwuga vraiment kandi usaba umuntu umwete. Isaba umuntu umwete kandi n'amafaranga menshi, mugabo udafise umwete ntushobora kwishikira. Kandi kirazira kwinyoha. Uno munsi muri kwiga ejo uzoca wiga. Iga uno munsi nejo wige. Bibe nka devoir. Gufungura uravuga uti no kuri naho ntafunguye gusa midi, basi ndaje gufungura ku mugoroba, mugasinira gubusa mu gihe atari uburyo bwabitumye, ariko uvanye n'akanyaka gato wagize. Na trading menya nimba utaraje video nimwe cyangwa utagize uca mu isoko nyene bikwikirana, ubusa n'uwishe uwo wishe mu ncamake. Trading usaba ko buri munsi wicako ukabiraba, ukagira icyo ukoze, ukaja gukora video ukaraba, ukiga ukandika, ejo wose ukandika utundi, ejo wose ukandika utundi, ko musa usanga ari umuntu umaze kuba uri meilleur mu trading mu minsi mikeya cyane. Ego nuko twanire mu nkurikirana hanyuma muze murabaza mudatahura. Murakoze.